naho muherereye ndababwiye kuri mikro ni jewe nyene Juste Gael inyuma kamera mwita umusaza twabakuyeho muri tubazana ngaha turi muri The Bartender cha kibanza nyene hahandi abantu bama bahura baryoherwe naho vyashitse agasha nikitubuza ko twebwe twama turaryoherwa kuko akabare sinzu akabare n'abantu kwa kuri ahandi nabakuyeho muri rero ndabazana ngaha tufite umutumire nawe suwundi n'umunyamurenge asanzwe afise foundation yitwa Galas Foundation kwa kuri ahandi umwe mu bana b'imurenge tuza kuyaga vyinshi kubijanye n'umunyamurenge cyarico bega muravye ingene ubuseruko bw'igihugu ca Kongo busiga bumeze umunyamurenge ari murenge n'uri hanze y'imurenge umutima we umeze gute hoko kugira ngo ano maraso Imana yashize ku isi yamana amahoro yoye kwa mahunga ariko vyongeye asanzwe ari n'umuririmbyi muza kumenya vyinshi cyane ndagura musa Galas Yambu. Nizera komeze neza. Fresh kabisa turashima Imana. Uraberewe sana. Asante sana bro. Nijya kanga uje mu Burundi. Nijya kenshi. Kubiharura byongora kuko narahabaye. Yego. Ariko mu bikorwa bya Galas Foundation iyi ni inshuro ya kabiri. Wow. Mugabo narahabaye bwose nagiye primaire mpigira secondaire urumva sinoharura ngo nahabaye cyangwa nahageze kangahe. Wiza majaye wabahe. Primaire nayigiye mu nkambi hajya Ingozi nkambi haba yitwa Imusasa hanyuma secondaire hari amashuri nigiyemo hano mu Buyenzi ahantu bitaga kuri La Solution. Wamenye ryari kuri umunyamurenge wamenye ryari kuri impunzi wahunze ryari kumenya ko ndi impunzi no kumenya ko ndi umunyamurenge nabimenye icarimwe uko nkimenya ubwenge of course nasanze ndi umunyamurenge ubwo nituvuga iby'umunyamurenge cyane uhite wumva umukongomani kubera abavyeyi nyine bambyara mugabo nigihe namenye uwo ndiwe namenye ko ndi umunyamurenge nsanga ndi n'impunzi kubera twahunze mfise imyaka 3 yonyene. Yego. Wahunze ufise imyaka 3 ico gihe wahunze ryari wamenye ubwenge ko abaye impunzi gute tubwire urugendo rwawe wavukiye muri Kongo. Navukiye mu ntara yitwa Katanga village yitwa Vyura navutse muri 1995 98 niho habaye intambara yasenya aho twari dutuye muri Vyura tuvuye muri Vyura rero twagiye twangara nyene nk'abantu bahunze tugera Uvira tuva Uvira tuja mu Rwanda bukeya turahatura igihe gitoya hama mu nyuma twisanga i Burundi kugeza n'uyu munsi ni njewe ntahabarizwa gusa ariko papa na mama niho batuye bashiki banje baba hano bamwe baranarongowe n'abarundi so n'ivyo ngivyo. Ubuzima bw'impunzi uri umwana yahora ahantu huzuye inka amata yasomera wisanze Ingozi ku Musasa abavyeyi babamerewe gute arabona neza ko hari icubura. Ego urakoze cyane ubuzima bw'impunzi kubusobanura biragoye njewe novuga ko nta yindi experience nayibanje kugira mbere kuko urumva ubwenge nabumenye tayari ndi impunzi mugabo tukabwirwa neza abanyamurenge abantu barabazi ko na abantu baborozi wasangaga umuntu ashobora kugira inka 500 igihumbi 2300 ziwe ku giti ciwe so umuntu afise izo nka nta ndambi yari afise amata ku buryo n'uwo mwari muturanye afise amata makeya cyangwa atanayafise warayaronka kubera abandi bose muturanye ko nta mururumba rero kuva muri bene ubwo buzima ahanini twebwe nk'abana bahavuye tutaramenya ubwenge sinovuga ko byadukomfuritse cyane ahubwo byakomfuritse abavyeyi bacu ko abavyeyi bacu usanga kenshi badakunda no kurya ahubwo bakunda kunywa ku buryo byarashobokaga ko rimwe na rimwe basangiza amata n'umutsima uzira n'imboga ibyo bita gusomera ndakeka kubizi imyumbati hoho yabijaho bikaba ari akabijya so abavyeyi bacu nibo byagiye bigora ndibuka kweri twageze mu Rwanda kera aho kubona amata byari ingorane nyokuru kaka ubyara papa aragwara cyane kuko ntiyabasha kurya nta mata rero biba ingorane izo nizo experience abavyeyi bacu nibo bababaye kudusumba naho twebwe twisanze gusa ubuzima ari inkambi ahubwo twaje kumenya ko haba ubuzima bundi butari inkambi dukuze dutanguye kuja i Bujumbura n'ahandi aho tukiri ngaho abavyeyi nimwabaza ati ko turi Ngozi mwatubiye ko tuvuga
Katanga twaje ngaha kubera iki babishura gute? Ivyo ntivyobura, baratubwiye ivy'intambara ko ari intambara twahunze. Uranabaza n'amateka y'iwanyu, nk'ubu ngubu njewe iyo ndiko ndavuga ivyo muri Kongo nko mu Minembwe na hehe, abantu bibaza ko mbizi cyane, kandi ni ukubera kugira amatsiko yo kubaza ese ndinde nkomoka he, ubuzima ni ubuhe. Mugabo suko nahabaye njewe kuva navuka sindagera mu Minembwe, ko abanyamurenge benshi niho dusa nkaho twitirirwa ko ariho dukomoka. Mugabo nje sinzi nuko hasa. Aho navukiye naha bita muri Katanga muri Vyura. Aho Vyura n'abanyamurenge bavuye aho za Minembwe mu misozi ya ruguru muri ho plateau, bagenda bashoreye inka bariko barashaka aho baragira, baza kuvumbura nk'ahantu hashasha barahaba. Mugabo habanje mbere hari yo muri ho plateau. Rero aho ho plateau yo sinyizi kugeza n'ubu. Narigeze guplaninga kujayo, biricwa n'intambara ziriko zirabungu. Hamaze gusinya amasezerano menshi, hama havukwa imigwi myinshi muri Kongo, imigwi ivuga kwiharanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Bega wewe ku bwawe wakira gute imigwi yama izana intambara mu gihugu ca Kongo? Imigwi ntaraja ku migwi, ikintu amahoro niyo priority. Muri Kongo hari imigwi myinshi yavutse, imwe ikavuka kubera inyungu, hanyuma iyindi ikavuka yiyitirira ko ishaka kwigwanaho. Nk'ivyo ngivyo ugasanga habaye imigwi myinshi udasobanuye, nkere tubaye specific ati uyu mugwi niho nomenya uko ndabisobanura. Gusa Kongo muri rusange, umugwi uwo ari we wese utari wa leta, uwo nguwo njewe nkubonamo ingorane, kuko niyo njewe novuga ko nashinze umugwi wo kugira ngo nitabare nigwaneho. Bajya bashina babembe n'abaki nabo bashinga uwundi nabo bavuga ko bigwanaho. Ko muri Kongo harabaye intambara guhera muri za 96 bagerageza guhirika ubutegetsi bwa Kabila bwa Mobutu. Hamaze kuba iyo ntambara rero niyo novuga ko yabaye umuzi mubi w'ingorane zabaye muri Kongo kugeza n'uyu munsi. Igihe mu Rwanda habaye genocide, intambara yarabaye, imaze kuba abatsinzwe bari ingabo za zujya perezida wari w'u Rwanda Habyarimana, zihungira muri Kongo. Kubera yuko rero muri Kongo ico gihe yari ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, Habyarimana na Mobutu bari abagenzi gose, abantu barabizi abakurikirana amateka, yaramuhaye ubuhungiro. Ingabo ziwe zihungira mu Rwanda muri Kongo. Zimaze guhungira muri Kongo, abari bafashe rero ubutegetsi mu Rwanda baciye bapropoza bamuzehe Kabila yuko bomufasha kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Mobutu, kuko kuri we Mobutu urumva nawe yari umwanzi kuko yarakundanye n'uwo bo bagwanye. Baramufashije, baragenda baragerageza kurwanya bakuraho Mobutu, kandi biza gukunda, birabahira, birakunda. Bimaze gukunda rero niho bari bafite ivyo basezeranye, birimo kubafasha ko nibakuraho Mobutu nawe azobareka bagafatanya mu kugira gute, mu kurwanya zangabo za Habyarimana zari ziri muri Kongo. Rero uko niko intambara y'uyu munsi yatangiye kugeza uyu munsi, kuko ico gihe bamaze gufata ubutegetsi babuhaye Kabila. Kabila arababwira ati muri ya ngingo twumvikanyeho kugira ngo nanje ndabafashe guhasha umwanzi wanyu, aribo babasirikare ba Habyarimana, reka tubareke umuntu wanyu ari nawe uba chef d'état major, ariwe Kabarebe. Bujya kukuba hariya ni umwumvikano wabo, ntabwo babikoze kubera imbaraga. Kabarebe umunyarwanda yabaye umukuru wa etat major, yabaye umukuru wa etat major muri Kongo, ari n'umukuru wa etat major mu Rwanda. Ngira ngo ivyo mwama muvyumva amateka. Ivyo rero ari n'ibintu Kabila turafise ibyo twomunengaho muzehe, ariko ico naco kiri muco tumushimira. Urumva yarabaye inyangamugayo kubamufashe kubona ubutegetsi, harabahereza. Kabarebe yabaye umukuru w'ingabo za Kongo hagati y'amezi 8 n'umwaka. Uriko urumva muri yangingo yo kugira ngo bagwanye abanzi babo. Mugabo muri bwa buryo bwo kugira ngo bagwanye umwanzi wabo, bo niho baciye bamenya Kongo icarico, bamenya ico Kongo ifise munsi y'ubutaka, bamenya ico imitungo Kongo ifise mu biti bidasanzwe nka za ribuyu n'ibindi. Baza gusanga ko aho ari ahantu badakwiriye kuva. Mu kuhava rero igihe carageze, muzehe Kabila abasaba gusubira iwabo, ati rero nimusubira iwanyu, mwaradufashije nkuko Museveni nawe yari yarafashije Kagame gufata hariya, ariko we yarasubiye inyuma. Ati rero ndibaza ko uyu mwaka uhagije kuba mwaragwanyije abanzi banyu, muduhereze igihugu natwe twiyoborere.
baca bahitamwo kudasubirayo kuko bari bamaze kubona uburyohe bwa Kongo, bamubwira ko bidashoboka. Urumva wa mwanya bari babatije kugira ngo bagwanye umwanzi wabo, baca barawugundira banga kurekura ko bari bamaze kuryoherwa n'igihugu cyacu. Rero mu nyuma niho Kabila yabahaye amasaha yo kuhava, nkuko batanga ikiringo 24 hours cyangwa se 48 hours. Nuko abahaye ikiringo rero abantu baravuze ati nitwaguma habyanga bikunda turarasana, reka tugende. Mugabo bagendana ishavu byuko Kabila abakuye kunjya, abakuye kuri izo njya rero baciye bagenda aho gusubira Kigali wabo, baca basubira kuri Goma, bavuye Kinshasa baje Goma. Bageze Goma baca balansa uwundi mutwe ugwanya ubutegetsi bwa Kabila ari we witwa RCD. Muri iyo RCD rero niho baciye batangira gufata izina ry'abanyamurenge, naho ingorane zose zaturutse. Kuko mu gihe cyo kwa Mobutu abantu bose barabizi, namwe musoma amateka, nta munyamurenge wari ufite ikibazo. Uri kurumva no mu gihe cya Mobutu twari dufiteho abantu bakoraga muri leta kandi bari close n'ubutegetsi bwose, nta ngorane twari dufise. Mugabo bamaze gusubira ababwiye ngo nibasubireyo, baca baza ku banyamurenge bitwa uwitwa Azarias Ruberwa n'uwitwa Moise Nyarugabo, ngira murabumva, musanzwe mumva ayo mazina. Barababwira ati rero baratwirukanye, muze namwe dusubiraneyo. Kabila arababwira ati oya, mwe ntimutegerezwa gusubirayo, muri abakongomani, twe turabaza abanyamurenge, turabazi ko Kabila yari yaragorinze guhindura ubutegetsi kenshi bimunanira. Yarazi abanyamurenge, yarabazi nk'abakongomani, mwe ntimusubireyo, abagomba gusubirayo na abanyarwanda. Bari rero baca barababwira ati mwe nimudasubirayo, mwebwe ntimutugoye kubirangiriza. Urumva babandi nabo basubira, kubera nje mbifata nk'ubwoba, izo ni analyse zanje siko byagenda, kubera yuko babonye imbaraga u Rwanda rwari rufite rufata igihugu. Urumva bagendeye kuri ico kintu ati uyu muntu abantu ntibakinishwa no kuturangiza abo turangiza. Baciye basubiranayo, basubiranyeyo rero haciye hatangizwa intambara ya RCD Goma. RCD Goma ariyo yari irimwe abo bagabo b'abanyamurenge. Noneho ingorane iba kuvuga yuko Mzee Kabila ngo yirukanye abanyamurenge abita ngo abanyarwanda, kandi urumva yabwiye abanyarwanda nyirizina. Umugabo w'abanyarwanda baca bakurura babagabo babiri b'abanyamurenge kugira ngo bavuge ngo ni abanyamurenge yirukanye, ngo arababwira ngo sabene igihugu ngo basubireyo. Rero intambara itangira gutyo. Izo ngorane zabayeho rero, baragwanye kugeza igihe bafashe igice kigera kimwe cya kabiri cy'igihugu, kugeza igihe haje kuba amasezerano. Ayo masezerano ariyo yatumye Azarias Ruberwa aza kuba vice president wa Kongo. Uri kumva rero muri iyo ntambara kugira ngo bagwane bageraho bafata igice kimwe cya kabiri cy'igihugu, urumva harapfa abakongomani benshi, kandi abakongomani bapfaga bumvaga kuri radio abarevandika ibibazo byabo ari ba Ruberwa ari ba Azarias bavuga ko bari kurwana ku burenganzira bwabo, umunyamurenge adafite ikibazo. Urumva ayo moko yandi y'abakongomani bapfuye batangiye kwirasira abanyamurenge, bahafata n'abataba nibo batwishe, nibo batumariye abantu, nibo gutya gutya, kubera ko intambara yatwitiriwe. Aho bizana umwuka mubi, bizanye umwuka mubi. Uwo mwuka mubi guhera ico gihe n'ubu uracahari, ariko ingorane ico tutumvikanaho, yaba ari twebwe hagati mu banyamurenge, yaba ari no mu bakongomani muri rusange, ico tutumvikanaho nyuma y'uwo mwuka mubi n'ukubera yuko bamwe bareba uwo muri ko murahangana, umupfurera akaca avuga ati mwe mwaratwishesha, akaba yo kwihora ku munyamurenge. Umunyamurenge nawe akavuga ati ni mwebwe mwatwisha, ahubwo mukarwana. Ahubwo bamwe bakareba wa muntu uri ngaha, ntiturebe uwaduteranyije, kandi ariyo source tugomba kuraba, intambara igahera yose. Ko nta munyamurenge ufite icyapfa n'umupfurera, kuko twarabanagana mbere hose. Nta munyamurenge ufite icyapfa n'umubembe, gutyo. Ariko leta ya Kagame niyo yaje kuduteranya kubwo kunanirwa guheba ibyiza yari imaze kubona muri Kongo. Ni nk'uwo muzi w'intambara ziri muri Kongo mu buryo ndavyumva neza. Umunyamurenge, umwanzi w'umunyamurenge yahenzwe n'u Rwanda. Umwanzi w'umunyamurenge twovuga ko ari umunyamurenge wahenzwe n'u Rwanda, ariko nawe twoba tugarukiye hagufi. Mu majambo make, umwanzi ni umuri inyuma, ni uwamuhenze. Uri kurumva? Kuko tugiye kureba uwo nguwo, uyu munyamurenge wahenzwe n'u Rwanda, ubu ikibazo kiwe kikavaho, niyo yopfa kuko umuntu arapfa ntahoraho, mugabo ibotora uwundi bahenda mu banyamurenge. Niyo mpamvu rero tuca dufata ingamba yo kugira ngo tuze ku mamedia dutangire dusakaza ukukuri. Ejo n'ejo bundi umwanzi agaragare, kuko wa mwanzi ahenda abantu navaho,
none bazohendwa n'inzoka nka cage ca Adam na Eva. Ubu ngubu umuntu ukoreshwa n'umuntu nitwamwereka isi ibibazo bikarangira, ndakeka ko Satani azarema ibuye cyangwa inzoka ngo abari ihenda umunyamurenge agwe mu yandi makosa nk'ayo ngayo. Muti u Rwanda intumbero yago nuko abanyamurenge babandanya bitwa ko bari kwarovandika ibibazo byabo kugira abandanye yibako. Uko niko kuri kuguruye kudahishe. Urumva ivyinshi bimwe na bimwe abatubanjirije abo twamenyeyeho amateka kuko ivyinshi hari byagiye biba twebwe tutaranavuka bahora babivuga, ariko kumvikana bikagorana bitewe nuko nta preuve. Ariko uyu munsi raporo ya za Loni ya za UN yamaze gusohoka inshuro nyinshi ku buryo abwira u Rwanda ngo muve muri Kongo, ntiyo bwira u Rwanda ngo muve muri Kongo batazi ko bahari. Ikindi byarageze aho u Rwanda ruhakana inshuro nyinshi ko rutari muri Kongo, mugabo batangura kubereka amavideo n'amafoto byafashwe na satellite. Kugeza ubu ngubu umujura yaramenyekanye cyangwa se igisuma caramenyekanye, niyo mpamvu no kukivuga tukivuga dushize amanga kuko ibimenyetso byose birahari. Abakongomani bari mu bwoko bw'abanyamurenge bamaze gupfa guhera imyaka 90 mu mpera y'imyaka 90 kenshi, ariko umunyamurenge imyaka yose wamubona ko muri mu bwoko bufise aba diaspora benshi. Mbega kuvuka uri impunzi ugakura uri impunzi, hari ico ubona Kagame n'akagwi kiwe ko none kuri kazoza k'umuntu yitwa umunyamurenge? Baratwishe duhagaze kuko ubuzima bwa mbere wobura no kubura igihugu, kubera muri twebwe abanyamurenge hari harimwo nihereho muri kariyeri yanje abahanzi bakomeye. Abo bahanzi bakomeye ntihotera imbere utagira igihugu, kuko iradiyo y'igihugu ni kuvuza ni gupromotinga kugeza amahanga nayo akumenya kanakuba. Akarorero hari ba Diamond n'abandi murabibona. Ica kabiri, abantu bakora business, umuntu akorera business mu gihugu c'abandi arashobora kuriha tax iri double cyangwa bakamugira izindi condition bamuhereza kuko ni umunyamahanga. Nko muri Kenya hari ivyo nagiye ngerageza gukora, biragusaba work permit. Work permit igihe nagiye kwirondera muri Kenya yishubwa ibihumbi 200 by'amanyakenya, izo ni nk'ibihumbi 2 by'idolari. Urumva uri umuntu ariko arahiga ubuzima, ivyo byonyine byari umutahe, byari igishoro uri mu gihugu cyawe. Ariko muca abandi ivyo byonyine bibabanza bikaba ikiguhesha icangombwa cyo kugira ngo ukore. Rero muri kariyeri zose aba businessman, abafite impano zabo, abari kuba abanyapolitike bazima wenda bari no kudukiriza igihugu, bose bari mu makambi, inzozi zabo zarapfuye. Ni nayo mpamvu ubona ivyo tuvuga benshi batubwira ati urarindasha, ni gute utinyuka kuvuga ibi bintu? Urumva urashira kuri balance. Kubaho ubuzima mbayeho iyi myaka yose, nakubwiye ko nahunze mfise imyaka 3 kugeza n'ubu, no kubaho uriho uri mu gihugu cawe, uri kumva niki gipeza gusumba ikindi, ukumva nta kintu na kimwe utogurana kuba mu gihugu cawe. Nimba rero nta kintu na kimwe utogurana igihugu cawe, umuntu ayonona kugira ngo igihugu kigira amahoro nkibemo, sinotinyuka kumubwira amakosa yiwe ku Karubanda, niyo byo costing ubuzima, kuko already n'ubundi ubuzima twarabubuze kandi turiho. Mu Burundi murazi ibyo bita gupfa umuntu ahagaze, gupfugenda. Twebwe niko tubayeho. Umunyamurenge ari mu Rwanda, umunyamurenge ari Kenya, ari Uganda, ari Amerika, ari Australia, uri kumva? None uwo muntu wo kumva ko kazoza kiwe kari, urazi ko hari n'abaronka n'amahera iyo bagiye bagapagasiriza iyo bakabura naho bubaka, kubera ni ibihugu bingahe twabonye bireka abanyamahanga bakubaka, mu nyuma bakacavuga ati abantu nibasubira iwabo, ivyo bubatse byose ukabisiga. Muri Tanzania byarabaye bacura impunzi z'abanyarwanda, hehe byarabaye. So ntaco tutokora kugira ngo tubone amahoro. Ariko acha bavuga bati nta kibera ubusa, ati abanyamurenge nabo ni bo bantu baronka visa vyoroshe zo kuja mu mahanga kurera. Abanyamurenge ico kibazo kiravugwa inshuro nyinshi, ati naho mwicwa naho mwagize gute ngo namwe byarabugururiye amayira yo kuja mu mahanga. Mugabo none wewe ndakubaza, wewe kwemera kugura amaraso visa n'amaraso yawe cyangwa ubuzima bwawe ni ibintu bitari utokompara ngo bikunde. Uyu munsi hari abarundi baje muri Amerika, bariyo baruzuye, no gwana karorero k'abagenzi nziba abarundi bariyo kandi barakora bakaza, ntibyasabye ko bagenda nk'impunzi. Urasaba visa ukagenda, none abantu bose ntibabizi. Amerika cyangwa Canada cyangwa Australia yuzuye
yuzuye abanyafurika bose muri rusange, none bose byabasabye kuba abanyamurenge kugira ngo baje hanze. Ivyo rero ni nko kudukina ku muvyimba, kuko ubuhunzi nta muntu yobwishimira, kabone niyo woba tuvuge iyo uri ujya amanure n'abanyesiraheli ntibahevye bakava mu Giputa, wenda barajya badasuma cyangwa bagira gute, nta muntu yishimira bujya kuba iwawe, nuko bo babona abantu bagiye gusa, mugabo nabo bababwiye challenge bahura nazo, kuko atari igihugu cyabo usanga arizo nyinshi gusumba. Kandi Kongo yoyo ntikenye nk'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika, yari ifise umutungo uhagije gutunga umukongomani wari we wese. Ico twari tubuze na amahoro, ni naco tubuze, niyo mpamvu tukirondeza imbaraga, kuko tuzi ko amahoro abonetse muri Kongo vyose dushaka hajya hose batujana iyo za Australia na za Amerika twobibona. Ubwo barabitubwira, ubu turi mu gihe hari umugwi ugisibije muri Kongo uvuga ko ugwanira abakongomani nawe sundi ni M23. Intambara ya M23 hamaze gusinywa n'amasezerano, mwe mbuyiraba nk'umunyamurenge uyinterpreta gute? Ni kagakino ka Kagame, kuko ntibihindura. Kagame yagiye ategura intambara muri Kongo inshuro nyinshi, nakubwiye ko guhera cagi yarize uko umukenyuro wo kugira ngo azarabona ikimwinjiza muri Kongo abone za mari. Ukurikije zino ntambara zirafise ama periode, hagati y'intambara imwe n'indi haraba imyaka nk'itanu, hagati y'intambara imwe hakaba nk'itanu, gutyo, kuko bije yo gukora igihugu, yo guteza imbere igihugu cyabo iba iheze baca batangura iyindi ntambara ibaha amahera yo gutangura ibindi bikorwa biba. Kuko uravye kuva kuri AFDL, havuye AFDL haja LCD ivuyeho haca haba CNDP ya Nkunda, kandi abo bose nyine bari muri izo havuyeho CNDP haba M23 ya mbere, hakabaho ni ya kabiri. Ivyo vyose na amazina yahindutse, mugabo bari babirimo bose n'abantu bamwe, n'ubu nibo bari muri vya bindi, na boss nyene ni wa wundi, kuko abakoresha ntibo babani ngo boss aba yarahindutse, ni wa wundi ikimenyimenyi. None intambara yiri kuraba muri Kongo, mbe hano muri Kongo, hano mu Burundi murafise abatutsi, murafise abahutu, ni n'ibintu muvugira kuri kamera ntangora. None niyo twebwe twoba turi abatutsi nk'uko u Rwanda rubigenza kugira ngo rubone iturufu yo kutugira babo, kandi twebwe turi abanyamurenge, ivyo biraduhagije. Ariko nimba turi abatutsi mu Burundi, ko ari abatutsi, ko bo bataza kutuvugira ngo abatutsi bariko bari uko kutuvugira izo mpuhwe mu Kinyarwanda niyo bavuga ngo ni impuhwe za bihehe. Umuntu akwereka ko akugirira neza ariko aragusogota mu mugongo. Ivyo nivyo Kagame akora rero. Iyo M23 ni kimwe na CNDP, ni kimwe na LCD, ni kimwe na AFDL, ni wa mukino wiwe. Ariko avuga ati ateza kugwanya kugira ntiyabe iyo bwoko y'abanyamurenge bava batutsi babo b'abanyamurenge. Indwo ngo iyo ni leta ya Kigali, ya Kigali. None ni papa wacu. Ise mwebwe nimwe mwita president wanyu neza ngo ni Sebarundi. Ni Sebarundi kubera niwe atwaye abarundi, niwe atwaye Burundi, niwe abarebera, ni papa wanyu niso. Twebwe nta igihugu cyacu nta president kigira. Yaretse ibizotubaho bibi, amakungu akazobabaza wa mu president wacu ati aba bantu ko bahohoterwa. Iwe ni igiki cyo kuza kutuvuganira? Arayoboye ibihugu bibiri ko bitemerewe. So uko siko kuri, ahubwo twebwe yatugize igicuruzwa ciwe. Amaraso yacu niyo yubaka u Rwanda rwiwe, kandi abantu bose barabizi, n'amahanga arabizi. Niyo mpamvu ntabwo babidutera kubivuga. Amaraso yanyu niyo yubatse Kigali cyane rwose. Wifise ivyemezo vyayo? Ivyemezo nakubariye ko ubu ngubu ivyo twavugaga nta mpungenge yo kubivuga yuko none abasirikare biwe bari muri Kongo kugira gute. Hari Kongo yari FDL, nakubwiye ko hagiye habaho inshuro nyinshi mwaye bamuhaye yo kubirwanya. Usivye ivyo ngivyo hari nibindi byagiye biba inshuro nyinshi, ama operation yagiye yitirwa yo kurwanya na FDL. None kuva izi ntambara zibaye zatangiye tuvuge 2017, reka tuvuje kuri zejo bundi 2017, kugira ngo baje muri Kongo hari FDL yari yategwanye kugira bavuze ati twirukanye umwanzi wacu tumusubizayo tunamugeza aho yarari, mwihangane ko twageze mu gihugu cyacu. Hari abari babateye ivyo ngivyo rero ni n'ugwitwazo gusa. Ikikwereka yuko ingorane atari na FDL. No muri ibi biganiro by'ejo bundi bya Washington barababwiye ko Kongo yoyo yaremeye ati iyo FDL muze mutwereka hiri tuyigwanye.
baravuze ati ngo ntabwo bari ready ngo gufatikanya na Kongo ngo muri operation ngo birabareba kubera barabizi ko ico bari kuvuga ntaho kiri nta gihari kugira ngo Kongo nyene ibure abo bantu bari kuvuga kuko baba ubaye uza ahantu umwanzi wawe ari umuntu akakubwira ati muntungira gatoki ndamukubite ntazongere kuguhohotera wo tindiganya ibyo byose ni ibinyoma ibiri kubera hariya abantu barabizi usivye kwigiza nkana umuntu yoshaka kwirengagiza kubw'inyungu runaka tutazi uwerutse wahoze ari umukuru w'abasirikare wa Etat Major atwara igisirikare James Kabarebe yarashobora kumenyesha yuko leta y'u Burundi iri kurategura ihonyabwoko ryo kwica abatutsi bari bwo bw'Abanyamurenge wowe usanzwe umunyamurenge yavukiye yakuriye mu Burundi mbega ku bwanyu mwavyakiriye gute kubona umuntu nka James Kabarebe avuga ko ubu ni kurategura kwica kugira ihonyabwoko ry'Abanyamurenge? Bamaze iminsi babikora bamaze iminsi babivuga ariko ikibiri inyuma nticihishe. Uburundi bwaratubereye abaturanyi beza bwaratubereye ababanyi beza guhereza intambara zose zibaye. Urabizi ko n'Uburundi bwari buri muri ari amasezerano yazira ngabo zose zari zirimo za Tanzania za biki ibo ziragaruka hama bandanya amasezerano bari bafitanye na Kongo yandi ku giti cyabo. Uburundi rero bwaratubaniye kuba uyu munsi Kongo hari naho umunyamurenga gitura bigakunda no kubera Uburundi. Muri ya gahunda ya leta y'u Rwanda yari igamije yuko umunyamurenge wese ava muri Kongo akaza gutura mu Rwanda hama bakadukoresha mu kudusubizayo ngo turiko turarwanira duruwa zacu bakinjira hariya byanashoboka bakabati muriko murabica ngo nabatutsi muba bitwitirira ni mubahereza ubutaka bwabo tubane bama babivuze ko bashaka ngo Minembwe yari ngo yari Rwanda ngo ibiki waravyumvisha babivuga ku mateleviziyo yabo. Ubu Burundi rero nirwo bwabaye intambamyi y'ico kintu. Urwango rw'u Rwanda ku Burundi birumvikana kubera nibo babazitiye. Iyo hataba Burundi wenda umunyarwanda umunyamurenge wa nyuma abatuye nko nkari ku mupaka wa Gisenyi uri kurumva twese twarahashiriye uri kurumva ariko ikikwereka yuko abanyamurenge bose babizi kera twarahunga ico gihe tutaramara kumenya ukuri muri hangana Bujumbura harashushe cyane kandi Nairobi rakonja urumva birangora ariko nta ngorane rero nari nkubwiye ko kera izi ntambara zose ziba twarahunga u Rwanda rwabigizemo uruhare ariko kubera tutari tubizi akaba ariho duhungira abanyarwanda baheruka kwakira impunzi z'abanyamurenge ryari kubera ntiwohungira ku muntu uri kurakwica bose barabimenye n'abariyo mu myaka tumaze bariyorganije baragerageza hari abubatse utuzu hari abagize gute bagahitamwo kuvuga ati no hava nkaja gutura i Burundi cyangwa hava handi ariko se nzosubira ntangire zero akavuga ati kubera aka kazu ndimwe ntubaka ndakodesha ntagira gute simva ngaha solution yo kutava ngaha ni yihe funga mudomo hakihangana ariko abariyo bose turavugana abariyo bose baratubwira abariyo bose bazi neza umwanzi wacu so nuko bimeze ko muravuga ati Minembwe zakatanga zose zuzuye ubutare tuvuge ko zino ntambara ziko ziraba hariho ubutare bwinshi bwinjira mu Rwanda. Ngira ngo umwaka uheze harasohotse raporo y'igihugu cyo muri Afrika cagurishije ubutare gusumba ibindi u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere ntavyo none yoza ku mwanya wa mbere ubwo butare buvuye he ayo mabuye bayakuye kugezaho iba none woba igihugu ca mbere kigurisha ikintu udafise mbere yuko kibe icambere mu kugurisha cari kubu icambere mu batunzi ubutare mugabo na saba mbere none ubwo bacuruza babukura he ariko baravuga ko u Rwanda rusigaye rufise ubutare nako bwarashibutse nk'ivyoba urazi ivyoba bimwe bajya mu byita ngo ibiyoba oya hari ibintu bimera mu butaka vyera twebwe muri Kongo barabifata bakabijya sinzi ukuntu ni ikintu cizana cyonyene mu butaka kikamera none vyo ubwo butare ibizinu none ubwo butare nabwo bwashibutse nk'ibizinu aho butari buri bwarameze njewe sinazengurutse mu Rwanda rwose no munsi y'ubutaka bwaho ngo ndabe ko nta ntuzenye nta mabuye y'agaciro bafise mugabo ayo bafise ari ku rwego rw'uko bo bari muri
tuvuge na top 5 biba byaragiye hanze, biba byaramenyekanye. None ko bamamaza ingagi bakamamaza ibindi, bari ubwenge bwo kwamamaza amabuye y'agaciro bayafite bwo babwagiye he? Ibyo bafise byose baragerageza kuvyamamaza kurenza nuko biri, kuko kira gihugu kirazi branding, kirazi gusakaza. Ni nayo mpamvu mu mahanga hari izina bari barubatse rikakaye cyane gose. Ni ejo bundi mu kiganiro nakoze narabivuze, ivyo nivyo byari byarihisha Uburundi. Uburundi ni bwiza cyane kuko icyambere igihugu kiba ciza kubera injya. Uburundi burera, Uburundi burafise injya zo mu mazi, Uburundi burafise. Mugabo hari ikintu cyarihisha Uburundi cyo gutangaza Uburundi mu makungu. Ubu niho mutangiye kubihagurukira kugaragaza Uburundi bwari. Uri kumva? Mugabo Rwanda ntaco bwabarusha, ariko publicité yo kwamamaza igihugu kurenza nuko kiri biri mu vyubatse Rwanda. Intambara ziriko ziraba muri kino gihe twarabonye mu minsi yahera igihe M23 ifata mu kanya gato bisagara byinshi, hariho Goma, Bukavu n'andi henshi bategekanya kuza Uvira. Mbega izi ntambara inguvu M23 zikura kugira ngo ishobore kunyarusa gufata ivyo bisagara? Ibi bintu byabyihishemo politike nyinshi. Kongo, nimvuga Kongo wumve President Tshisekedi numu president wagiyeho mu baperezida bose dufise wagaragaje urukundo rw'igihugu ciwe, wagaragaje ukuntu akunda abaturage biwe pe, kandi uko nukuri. Muri uko gukunda abaturage biwe hari bimwe na bimwe bibarimita mu kugwana. Kiwogwana nk'umuntu adafise ico yitayeho, n'umuturage arica n'inkikica n'ikintu cyose kikica. Ivyo biri mu bintu bya mbere nkeka bigora byagoye Kongo, ko bagwanira mu bantu bayo, kandi iyo gutakaza abantu nico gihombo ca mbere. Ica kabiri, Kongo yaragize ingorane zo kuba infiltre, yinjigwamo n'abantu b'u Rwanda guhera kera. Guhera izo ntambara zose zagiye ziba muri Kongo, guhera kuri RCD n'ibiki kugira ngo habe ivyo biganiro byagize ba Azarias Ruberwa ba vice president, nuko habayeho brassage na mixage bakavanga ingabo. Bandi baza mu ngabo z'igihugu ariko ideology kiri y'u Rwanda, ku buryo Kongo ahenshi hafatwa batanagwana. None nimba koloneli uyoboye agace yarari muri CNDP akaba yarari muri M23 ya mbere, bakora mixage na brassage akacaja mu ngabo za Kongo, bandi nyene bagarutse ati ingo ngaha, yaca avuga ati eko niwe bamusanga aho ari, nibo bamusanga aho ari, ntabwo barwana ngo bahafate. Uri kurumva? Rero nizo ngorane zagiye zibaho, ariko Uburundi bwaradufashije cyane bro. Uburundi bwaradufashije. Perezida w'u Burundi, I salute you mu byubahiro byawe. Niyo mpamvu njewe namuhinduriye izina, ndavuga ati ntabwo ari Sebarundi ubu ngubu gusa, ni Semahanga, kubera yuko umuntu aba yitiriwe Uburundi kuko areberera umutekano cyangwa inyungu z'u Burundi gusa, ariko twebwe nk'abakongomani turiho kubera uruhare rw'u Burundi muri ibi. Rero kandi Kongo si Uburundi, bivuze ngo tubaye amakungu ku Burundi. Rero ni Semahanga kubera yuko Uburundi bwaradutabaye cyane. Turi mu gihe tubona ku rubuga rw'intambara ubu vyahindutse, M23 irakubitwa gose cyane. Ku bwanyu mwe mufise imiryango iri Minembwe n'ahandi, vyahindutse suko FARDC na wazalendo na leta y'u Burundi yadutije igisirikare FDNB niko mucita suko batari bashoboye n'ubundi kurwanya M23 na kare kose. Icambere nakubwiye baragerageje kugaragaza yuko bobo bakeneye, baragerageje kugaragaza ko bobo bakeneye amahoro, bakagwana bariko baravuga ati nukwidefanda mugabo ntidutera, ahubwo ni mutuvire mu gihugu. Kugeza igihe hagiye haba ayari amasezerano ya Nairobi, ya Rwanda, ya Doha, bakagera Washington. Ayo masezerano yose yabaye rero yararimitaga izo ngabo za Kongo n'izu Burundi gutera M23. Urabizi nyuma iyi ntambara itangura wabonye ibikoresho FARDC yaguze biciye ku mukuru w'igihugu, yagiye agura kugira ngo igihugu kizobashe kwidefanda, ariko hari ambargo bagenda bamufatira. Hari izo yafatirwaga, hari nizo wenyine nawe ubwiwe yifatira kubera ko nakubwiye ko adashaka gutakaza abaturage biwe kandi bari kugwanira mu baturage biwe. Rero no mu mahanga baramwerekaga ko
nimba ukeneye amahoro ugaragaza ko utari tayari kugwana, wewe reka gukoresha ibi. Bakagura za Sukhoi, bakagura za CH4 ariko ntibazikoreshe. Uri kurumva? Bakazikoresha hamwe, ubundi bakababuza ati mureke kubombarda, mureke kugira gute. Mugabo aho amasezerano yabaye, ngira ngo bayasinye tariki 1 y'ukwezi kwa 10 yuko u Rwanda ugomba gutangura gukura ingabo zabo muri Kongo. Urumva no kubisinyiraho nyine ntibari gusinyira ivyo batemera ko bihari. Baganasinya yuko Kongo yemera nayo ko iyo FDLR u Rwanda rubereka aho ruri rukabahasha. FDLR Kongo yaranditse inzandiko ziri public, mwarazibonye yuko ingabo za FDLR aho zoba ziri hose zigomba kwishikana, hama abatishikanye rero akaba ari bo bazatakwa mu buryo bwo kubagwanya. Uri kumva? Yaragaragaje intambwe. Kugeza uyu munsi tuvugana nta musirikare n'umwe w'u Rwanda turabona atera intambwe yuko yasohotse igihugu. Rero Amerika na bira bihugu byose biriko birabahuza mu biganiro barabonye ko u Rwanda rudakeneye nyene amahoro, ruri gutanga oda kuri Kongo n'u Burundi. Niyo mpamvu bari kubarasa ukagira ngo zini imbaraga zavutse, kumbi nuko bahawe uburenganzira bwo gukoresha bya bigwanisho byose batemererwa. Yego muravye ikarata yigeze murabona ko amahoro ashobora kuboneka umugwi M23 ugakandamizwa ugatebo ugaheba intama. Hari icizere gishoboka cyane kubera yuko Kongo kugeza ubu ngubu ihagaze neza mu buryo bwa diplomasi. Kongo yamenyekanishije ikibazo cyayo mu buryo bwose bushoboka mu mahanga. Rero hari icizere yuko kandi no ku rugamba bariko barakubitwa bigaragaza ko byanga bikunde ejo nejo bundi intambara yo hagarara. Kandi bamwe mu bari batera inkunga zirangabo za M23 barimo ba Kabila n'abandi bose uko bagiye babigaragaza barafatiwe amambarigo. Ayo mambarigo ari uburyo atuma kira cama cabo gishekinga kanyeganyega. Yego turi mu gihe harabitwa ba Corneille Nangaa, ba Willy Ngoma, twara tubona mu minsi yahera bafatwa Bukavu na Goma. Ubu mameze nitwo turabona tuvuge ko batakiri Iminembwe. No kubera ko bazi Iminembwe cyangwa Ibukavu na za Goma. No kuvuga ngo no kubera ko amazi atakiri yayandi. Kubera yuko bari bazi ko Kongo hari aho itemereye kurasa, u Burundi hari aho itemereye kushika kubera impamvu z'amakungu, kuko ibi ni ibihugu byubahiriza amategeko yaba ya Human Rights Watch, yaba ya amategeko mpuzamakungu, reka mvuge gutya muri rusange. Rero bari babizi ko batobirengaho, kuko nakubwiye ko ni abantu batekereza ku bantu babo kandi bariko baragwanira mu bantu babo. Mugabo ubu nyene kubera ko bazi ko bageze aho basinyira amasezerano bakaba batariko barashira mu bikorwa, bazi ko bafise droit izarizo zose zo gukora ivyo. Ntibosubira kwigaragaza ahandi muri ya masoko birirwaga bagenda muri Bukavu na za Goma bariko bariyereka abaturage. Ubu ngubu ntivyoshoboka, ngira ngo urabizi nawe ko bitapfa gukunda. Utibikunze basinya urufugwa cyane gose, nabo barabizi ko ari risk. Ikibikwereka nuko nyuma yo gusinyira Kabila biriya byo kuba yarasinyiwe igihano cy'urupfu cyangwa se cya burundu kuko kidashirwa mu ngiro, bose barahavuye na ba Nyarugabo, bameze Nyarugabo bari hari ntibari bari za Goma, bari birirwa bahazerera, bose barahavuye kubera bazi ko ubu ngubu ikintu cyacu cyose cyo turika kabisa.